Umuririmbyi D1 inyuma yo kwimwa amadiru menshi ku biteramo bigiye bitandukanye bibera hano ku butaka bw'u Burundi, yahisemo kwikorera tour Burundi yiwiwe bwite, aho agiye kuzunguruka intara zose zigize igihugu cy'u Burundi uko ari 18, maze ahite yijabukira hakurya. Ubwo n'ubutumwa yashoboye gucisha ku rubuga rwiwe rwa Facebook, niwe yashoboye kwandika ati Burundi tour is calling, shira muri comment intara ushaka kumbonamwo imbere yuko njabuka ibiyaga nashimye guhera muhira. Abaririmbyi benshi bagiye bahanurwa bino bintu vyo kutarindira amadiri bahawe n'ababosi kanaka, ahubwo bivanye na success y'abafana baba bafise, bashoboye kugira ubushobozi bwo kwitegurira ibiteramo vyabo. Ndibuka 2014 aho umuririmbyi Diamond Platnumz yatangura kuza hano mu gihugu cy'u Burundi, yaje yizanye ku nahuri yiwiwe ku bintu vyose vyiwiwe, maze arategura igiteramo kiba success. Mwarabonye ivyakwirikiye mu nyuma kugira bashobore kumutumako amafaranga bashoboye kumuha. Ako ni kamwe mu karorero keza cyane abaririmbyi b'abarundi bakwiye kugenderako. Umuririmbyi Bruce Melody aho aheruka kuza n'irya mbere, mwarabonye yaje yizanye na management yiwe, igiteramo aracitegurira hajya kuri Zion Beach, maze success arayironka. Ivyakurikiye muri Primusic mwarabibonye kari nyene yaje kugara ihiganwa rya Primusic, maze ahabwa umufungo ukwiye, abarundi mwayagura ngaho. D1 rero yarabonye ivyo vyose, maze nawe abonye yuko adakwiye kwicara canke ngo aguma arindiye abaza kumutuma ko ngo baje kumuteramisha mu biteramo vyabo, nawe ahitamo kwikorera tour Burundi yiwe, maze yijabukire hanze y'igihugu. Bamwe barira ngo babahaye maka, abandi babahaye menshi, bobona impinduka yo kwitegurira no gutegurirwa ibi canke biriya, kwiyarurira no kwarurirwa akenshi hagiye biba bitandukanye. Yaretse ni presenter niwo mwari kumwe kuri Stern TV Worldwide. Nimba washimishijwe n'ino nkuru, kora subscribe hama wikorere commentaire, maze tugende turi kumwe tuwo umuryango. Turabakunda cyane.